bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Nabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivana naho mudukurikira muherereye mu mihingo itandukanye y'isi nkabanda bahaye ikaze namwe inshuti bakunze ba RPA mwitavye isango ry'amakuru y'ikiganiro Humura Burundi yo kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya 19 ruheshi umwaka wa 2020 mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Imigambi umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi Varisito Ndayishimiye yashikirije mu kurahira yinjira kuri uyu wa 18 ruheshi muri ayo mabanga ngo ntivyoroshe ko izoshirwa mu ngiro kuko aterekanye ahazova uburyo twabibateguriye mu ntango za kino kiganiro. Umushikiranganje w'amagara y'abantu arizeza abarundi ko kuva mu ndwiza hirya no hino mu gihugu hagiye gutangwa uburyo bwo gupima no kuvura ikiza c'umugera corona, ingingo igiye gufatwa mu gihe havugwa abarundi batari bake bivurira imuhira kubera kutakigwa ku mavuriro n'ibitaro bitandukanye iyo bavyituye nkuko muza kuvyumva. Mu kigabane dukingira ibidukikije naho tuza kubayagira uburyo bwokoreshwa mu kurima mu ntumbero yo kurwanya inkukura. Ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Rusiya Kabera afadikanije na MS Steven Ingeko mu kanya inkuru imwe kwayo. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'intwari bereye abakukuruke mu kazi bagiye kuzohora bavugwa ku buntu ndetse banaronswe umushahara ungana n'uwo bahora baronka mu kazi ku kwezi byaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu mushasha mu ijambo yashikirije kuri no wa kane ahejeje gushikiriza indahiro yiwe. Varisito Ndayishimiye yanamenyesheje ko ikomine yose mu gihugu igiye kuronswa ibitaro. Janvier Ninahazwe haraducira ku mayange bimwe mu bigiye kuzorangurwa na leta ya Evariste Ndayishimiye. Mu ntumbero yihaye yo kwitaho abakozi gusumba, Evariste Ndayishimiye amenyesha ko azihutira gufata mu mugongo amashirahamwe ategekaniriza kazoza abakozi. Gutyo ngo umukukuruke wese mu kazi akazoza araronswa amafaranga angana n'umushahara wiwe wo ku kwezi ndetse akanavugwa ku buntu. Nagira amenyeshe abakukuruke ko bagiye kuvuzwa ku buntu bate ko baronke n'agashahara hangana n'imiburiburi nk'ako bahora baronka bakiri ku kazi. Nayo mu bijanye n'amagara y'abantu ngo ikomine yose mu gihugu ibwirizwa kuba ifise ibitaro vyayo. Mu gisata c'amagara y'abantu ni ngombwa ko abenegihugu bose boroherezwa mu kuronka aho bavurirwa abaganga n'imiti. Tugiye kuvyitaho kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu, komine yose ironke ibitaro. Mu gihe amakungu yose abangamiwe n'ikiza ca coronavirus, tubanze dushimira Imana ko gushika ubu abantu benshi batarafatwa n'ico kiza, kandi tugashima ko n'abafashwe benshi bamaze gukira. Ikindi Evariste Ndayishimiye yaraye yemereye abakozi no kubaronsa uburaro ku giciro kibayabaye. Kugira ngo gitunganye uburaro bukwiye kandi ku giciro kitavuna, leta ikaba yiyemeje kuzofasha kugira ngo n'abadafite amikoro manini baronswe izo nzu bakaza barariha amahera make gushika birenge. Sivyo gusa, Evariste Ndayishimiye akaba yaranamenyesheje abarundi ico leta yiwe igiye gukora mu kugwiza umuyaga nkuba mu gihugu. Hariho nko kubaka ingomero z'umuyaga nkuba ndetse tukaba twarategekanije no kugwiza umuyaga nkuba uva ku mitwarara y'izuba. Muri iyo ntumbero hakaba hategekanijwe ingomero z'umuyaga nkuba 7 zizotuma atawushaka kugira ihinguriro ngo azingwe n'umuyaga nkuba. Twobibutsa ko ibijanye n'izo ngomero z'umuyaga nkuba ari umugambi w'umugambwe CNDD FDD kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005.
Arakoze Janvier ni nahazwe kuvura ku buntu abakukuruke hamwe no kubaka ingomero nshasha z'umuyaga nkuba bizovana n'intwari bereye izobirangwa mu gihugu ivyo bivugwa n'uburongo yishira hamwe Parseme Faustino Ndikumana ahavuga ko imigambi izorangurwa kuyivuga vyonyene ataco bimaze mu gihe haterekanywe ingene izoshirwa mu ngiro Faustino Ndikumana arongo yishira hamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira abashike kwiterambere rirama Parseme mu mfunyapfunya ubwa mbere ho nibaza ko ari ibintu bitandukanye kuko ingene abakukuruke babaha ububahiriza akazi birabwa n'amashyirahamwe abijejwe kuko bivana n'ayo umuntu aba yarakotije muri ayo mashyirahamwe za UNICEF za OMS n'izindi kumbure bosigura neza bizogenda bwe ngo bazovuga ubuntu sinzi ko ari amashyirahamwe azogumavuza ku buntu canke azobaha uwo mushahara mu bisununuye amashyirahamwe niyo azobikora ni leta izocifata mu minwe kubera ko abakukuruka ari benshi hari abakozi ba leta abasupati hari abasukontra bari ku makontra hari abakozi b'amashyirahamwe ya leta cyangwa yegamiye leta arabikorera utwabo hari abanyagihugu benshi babayeho leta izobivuze ivuze umugumwe w'abakukuruke umuntu umunyagihugu asanzwe ageze mu zabukuru urumva bari muri zirinirade ni uburengo ikintu co keneye siguro nyinshi kuko ayo mafaranga ntawe uzi ko leta izobiyatanga cyangwa ayo mashyirahamwe nayo ngira ingene yitunganije iraba yagiriye audit bazobona ati ashoboye iki cyangwa ntashoboye atari ukugeza imbere ingene amafaranga yose aza atabine amashyirahamwe asanga boye bishobora sinzi ko rero kivuga ngo naha amashyirahamwe atabishoboye genda yifashe mu bintu biragenda buzi umukukuruke wese cyane nazo n'ingomero zisanga ziriko zari zihasanzwe ziriko zirubakwa gusa zita ko zatebye aho zagize imurembye n'izindi ahubwo icyo bacarabikebeje nibaza ko bokomeza cyane n'icyo bita administration de projet kuvuga intwari bereye mu projet kugira abakange imfashanyo batanga ayo mafaranga uko harimo za banki mondiale muri za baraje harimo za Union Européenne ingene boshobora kunyaruka ayo maprojet akihuta ubundi n'amaprojet amazi iminsi myinshi kuva dugutegura za CCP 2006 n'indi hose havuga amabaraje ahubwo akojamo cyane nyine byo kwihuta Faustino Ndikumana arongo yishira hamwe Parseme tukiri ngaho nyene vyaraye bigaragaye ko Evariste Ndayishimiye yaraye yimitswe ngo arongora Burundi adatandukanya ikibanza yahoramwo cukurongora umugambwe CNDD-FDD hamwe n'amabanga aheruka gushingwa ivyo bivugwa mu mugambwe MSD mwitangazo basoye kuri uyu wa gatanu uyu mugambwe ugafatira kwijambo yaramutswa igihugu c'u Burundi muri kino gihe yashikirije kuri uyu wa kane mu birori vyo kumwimika vyabereye ku kibuga c'umupira wa mu ntara ya Gitega idonido gibiri muri iryo tangazo na Eroge Divin Remesha ukudatandukanya amabanga yahoramwe yo kurongora umugambwe CNDD-FDD hamwe n'amashasha yo kurongora igihugu kwa Evariste Ndayishimiye nivyo biri mu gice ca mbere citangazo ry'umugambwe MSD ryatewe ku mukono na François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD insiguro zitangwa n'uyo mugambwe zihagaze ku kungene president Evariste Ndayishimiye yavuze amajambo yamavugwa kenshi na bamwe mu ndongozi zo umugambwe CNDD-FDD aho umugambwe MSD ushimikira kungene CNDD-FDD Yamiriko iravuga ko muri iyi myaka 15 iheze iri ku butegetsi habonetse amahoro umutekano be n'iterambere mu Burundi kandi atari ivyo ku bwa MSD ubwa kabiri umugambwe MSD usanga Evariste Ndayishimiye yaragerageje kwerekana mu ijambo ryiwe ko ari umukuru w'igihugu mushasha ariko yisanga yagumye muri kamere ku mugambwe avamwo aho MSD ivuga ukungene Evariste Ndayishimiye yavuze kenshi ko ashobora kugirana ibiganiro nabegwa n'ibibazo vya politike hamwe n'ivy'imibano ibiganiro ariko vyo bihagaze kukungena umugambwe CNDD-FDD usanzwe ubona ibintu ikindi MSD irongera ko muri ico gice ca kabiri ko Evariste Ndayishimiye yerekanye ko atabanyamahanga bakenewe mu biganiro vy'abarundi ku Burundi buzokumviriza ivyifuzo vy'abarundi ariko bicishijwe mu nzego n'ibisata vyashizweho na leta aho yanagiriye ko yifatira mu gahanga abanyepolitike amwe n'abadaharanira ivyicaro vya politike abita ibikoresho vy'abakoroni ikindi ngo nukuntu Evariste Ndayishimiye
Ndayishimiye atajambo rihumuriza impunzi yavuze ijambo ryo natumye impunzi zitegura gutaha mu gihugu. Ubwa gatatu umugambwe MSD umenyesha ko iryo jambo ry'umukuru w'igihugu mushasha ritabuzemwo nkuko bimenyerewe mu majambo y'umugambwe CNDD FDD akomokamwo amajambo yerekana kazoza ku Burundi mu bisata by'ubutunzi imibano hamwe n'imico kama. Ivyo MSD itagize ikivuga ko kubera kubwo mugambwe nta gishasha kijanye n'ivyo bisata usanga Evariste Ndayishimiye avuga. Umugambwe MSD uheraheza itangazo ryawo uvuga ko ataco wizeye ku mukuru w'igihugu mushasha kubera ko uyo mugambwe wari waraburiye imbere abarundi ko atawoshira icizere kirenze ku muntu asanzwe yarari umwe mu bari mu butegetsi bwahahora. Eroge Divin Remesha umukuru w'igihugu mushasha Varisito Ndayishimiye arakwiye guhindura imvugo y'ibitutsi yerekeza ku batavuga rumwe nawe muri politike. Ivyo bishikirizwa na muganga Yohani Minani arongoye urunani Senarede Giriteka naho muganga Yohani Minani anegura uko Evariste Ndayishimiye yabavuze igihe yarahejeje kwimikwa arongera akanamenyesha ko imigambi mwimwe yashikirije yamuhaye icizere ko igihugu gishobora kuba kigiye kwatorera akoyoko. Muganga Yohani Minani yahamagawe kuri telefone na mugenzi wacu Innocent Valentin Singirankabo. Yaravuze ijambo rikomeye kandi ritomoye ati kuvubu nta murundi aruta uwundi ati wawe mu mugambwe canke utawurimwo ati mwese murangana imbere y'amategeko. Urumva ko yatomoye ingendo nziza zo kobohereza agateka kazina muntu ni kubahirizwa. Ubutungane buzoca buboneka umurundi akoresha icyo ashaka yubahirije amategeko akurikije amategeko. Iyo nzira ikaba ari nziza mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Sinadondagura ibyavuze byose ariko hamwe amajambo yavuze arahumuriza atandukanye n'ingendo yahahora. Icyo kintu kikaba carampaye umwizero. Ku rundi ruhande Uburundi ntabwo ari zinga aho twavuga ko twikwiye kuri byose. Dukeneye ababanyi ba hafi n'abakure batwumva natwe tukabumva. Ko amatwi fatiye mu mutwe w'anyamahanga tubita ibi na biriya rimwe na rimwe biratera amakenga ku bantu bifuza kubana neza n'abandi. Hariho igihe usanga bitera agakwabu kabi. Turakwiye kwitondera imvugo dukoresha. Iyo dushobora kwiyita beza abandi bagaca baba babi, iyo mvugo jewe ntiyanyuze. Mbere no gukoresha amajambo akomeye nk'igipfamutima kandi uri kuravuga abantu Imana yakuragije mupfuye gusa yuko mutumvikanye ku kantu gatoyi ku kantu ka politike agace yitwa igipfamutima. Iyo mvugo nibaza yuko twora binyereye bayikosora. Muganga Yohani Minani arongoye urwego Senarede Giriteka ijambo rero ryaraye rishikirijwe n'umukuru w'igihugu mushasha Varisito Ndayishimiye ntirihumuriza na gato impunzi zahunze ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Bamwe mu baganiriye na RPA na cane abari mu gihugu ca Tanzania bamenyesha ko bafise amakenga ko bashobora kwirukanwa hitwajwe ko ico bahunze cavuye mu nzira, ariko bakavuga ko gutahuka muri kino gihe vyo babisa no kwiroha kuko uyaramutswe Burundi atigeza cisha mu kanwa ikibazo c'imbonerakure zigisibije mu gihugu cyose. Twumvirize bamwe mu bahunze igihugu c'amavukiro baganiriye na radio RPA. Nk'impunzi iri mu nkambi ya Mahama turashima kandi turakeza umukuru w'igihugu mushasha. Iyimikwa ryiwe ribaye mu gihe havugwa vyinshi ku Burundi, haba ingorane z'umutekano, guhohotera agateka kazina muntu n'ibikorwa by'agahomerabunwa vy'imbonerakure. Iyimikwa ryiwe rero ririmwo icizere cinshi kuko n'abasenyeri bamuhezagiye yarashoboye kuvuga yuko kintu cihutirwa azobanza guhungukana impunzi. Haracari kare rero kugira ngo tugire ico tubivuzeko, gusa ico dusaba nuko wewe yoshobora guhagarika ivyo bikorwa vy'imbonerakure n'amabi yazo, agakuraho ukudahana, hakaba umutekano, hanyuma impunzi natwe tukazoshobora gutaha kugira ngo duteze imbere igihugu catwibarutse. Twenye impunzi ziri muri Tanzania umukuru w'igihugu mushasha yarahiye nta kintu kinini kiraduhumuriza kubona twarose umukuru w'igihugu mushasha, kiretse ko bikorwa yoba agiye gukora bizoduhumuriza. Niyo twabona zijya mbonerakure zabo zitagifata abantu, zitagikubita abantu batakinyuruzwa, abapfunzwe bafunguwe, ntibace bafata kumwe bamafa bafata igihugu ca Tanzania kubera gikunda guhohotera impunzi ngo zishe zikirungika ku nguvu. Ubwo nyene musanzwe mubona yuko banatanguye hamwe muri izi nkambi nyene kubomagura ibiraro vyahora bifasha impunzi kuja kurondera utuntu. Ubwoba turabufise cane gose.
batabanje kugira bajye abanyepolitike nyene bakomakomeye ry'amashirahamwe yigenga birukanye ry'amaradiyo yose birukanye atagikorera mu gihugu kandi muzi ko ariyo yaharanirana cane cane agateka k'abanyagihugu atabanje kubagarukana akaba aribo bagenda imbere nta kinini turabona kizoba gihindutse kuri twebwe. Amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu mushasha nk'impunzi z'umukambi ya Nakivale, ijambo ryiwe twaryakiriye bisanzwe kuko umenga ijambo ryiwe risa n'iridatandukanye cyane n'iry'abandi bahora bavuga asubiriye. Rero ntaco kwizera rwose, ariko naho biri uko mu migambi myinshi yavuze warabumva ko harimo imigambi myiza, ariko igihe bagisigaye no gushika mu ngiro. Ariko reka turindire turabe ku cerekeye impunzi naco, reka turindire tumuhe umwanya niyahindura ngira ngo ibyo tuzogira ico tubivuze ko hanyuma mugabo no musaba ko yogerageza ntakore uko ubundi yakoze. Impunzi yo mw'ikambi ya Rusenda, ijambo umukuru w'igihugu yavuze ku mpunzi nta humure na ritoya jewe vyampaye, kuko ntiyigeze ategekanya ukuntu bokora ibigwanisho mu mbonerakure zabihawe mu gihe abantu benshi twari twahunze ihohoterwa twakorerwa n'imbonerakure. Ivyo biri mu bintu tubona yuko nk'impunzi tudashobora gushoka duhunguka bivanye n'uko atigeze azivuga kuko zishobora kuzohabwa disipline zikaka ibigwanisho. Ikigira kabiri, dusanzwe kumva yuko hariho imigwi igwana yafashe ibigwanisho, irya yose ntiyigeze atunganya ngo avuge ukuntu ishobora kuzokwinjizwa mu gihugu kugira ngo ituze rize. Abantu bahunze turumva yuko ata kibanza kinini yaduhaye, kubera ntiyigeze asigura ukuntu tuzohungurwa tugasubizwa mu vyacu, kuko hariho n'abanyazwe ibintu, ntiyigeze asigura ukuntu bazohabwa ibintu vyabo banyazwe mu gihe bahunga. Humura Burundi. Ikiganiro humura Burundi tukibandanirize mu gisata c'amagara y'abantu. Impungenge kwikiza ca corona cakwiye hirya no hino mu gihugu ni nyinshi mu banyagihugu n'abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu. Abagaragaza ibimenyetso by'abanduye uwo mugera batera bagwirirana kubera kudafashwa uko vyategerezwa iyo bituye ibitaro n'amavuriro bitandukanye. Abatari bake bahitamwo kwivura bakoresheje hanini imiti y'ikirundi. Ni inkuru twateguriwe na Trésor Niyongabo. Bapfa kubifata minene yaragwiriye cyane, ati turabona abantu ubona ati uyu muntu niyo kweri iyo bagwaye uravye ibimenyetso. Abona abanyagihugu bemeza ko umugera wa corona wagwiriye cyane mu Burundi, ikiza kitaronse umwitwarariko ukwiye w'abategetsi b'igihugu ngo bakigwanye ntigitikiza inganda nk'uko biriko biribonekeza ijya nino kw'isi. Kubera uwo mwitwarariko muke nabibonye ko ibimenyetso vy'uwo mugera bakitura abaganga, si bose bakigwa ngo bafashwe. None ugiye kwa muganga bakakwirukana, umuntu atarondera ingene ivy'ikirundi navyo biri mu pfupfa. Abantu baburiyo baja baburi ico bakora kandi bakaba bumva ko umengo wo bufasha. Muri abo basubizwa inyuma hari abaheza bakivura bavanga imiti y'ikirundi n'iy'ikizungu kubayironse. Barakoresha by'amacayicayi uwo mukaratusi, bakaca bakoresha amababi y'indimu, umuravumba, hari n'abaca bashiramwo na artemisia kubayifise, bakavanga ivyo byose akiyuka kabirinda ugumba mbwa bakaca kurako na bikeyi akanywa. Hariho rero n'abandi baca bashirako n'umuti w'ikizungu witwa erythromycin, agashira agatora agahenga urumva bagakira gutyo. Uretse abo basubizwa inyuma bari bituye ibitaro n'amavuriro, hari n'abandi batari bake bakigwa ariko ntibigere bapimwa ngo bamenye koko nimba baranduye uwo mugera, gutyo hafatwa ingingo zo gukinga ikwiragizwa ry'uwo mugera mu bandi. Gushika ubu leta y'u Burundi yo yemera abantu 104 bamaze kwandura uyo mugera. Arakoze Trésor Niyongabo. Hagataho umushikiranganje w'amagara y'abantu ariyamiriza abo yita ko bariko bahenda abanyagihugu bavuga ko bariko babaha imiti kama ivura umugera wa corona. Tade Ndikumana yabivuze mu gihe abakozi bakuru bo mu bushikiranganje arongoye bariko bigira hamwe ivyo ubwo bushikiranganje bwaranguye mu mwaka uheze n'ivyo bugiye gukora mu mwaka buca utangura. Umushikiranganje Tade Ndikumana akabasaba umunyagihugu wese yumvise ko afise ikibazo c'amagara kwitura ivuriro rimwegereye. Tade Ndikumana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Hariho abantu bashaka kwicika inyuma y'ingwara ugasanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga bariho abusanga bariko badanza imikaratusi hana hariya bavuga ati ibi byatsi biravura. Twebwe ico tubona kandi duhanura abene gihugu nuko umuntu abonye ibimenyetso twavuze na cyane bisa n'izindi ngwara, kuko ibicurane, inkorora, kwasamura, bushuhe
byari bisanzwe ari ibimenyetso by'indwara tumenyereye byiza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare ikindi naco tuzi tumaze kubona uko kuva mu kwezi kwa gatatu urakwija amezi 3 turiko turakurikirana abo twabonye bagwaye benshi barakize kuko imiti tubaha tubona ifise akamaro tugasaba rero abene igihugu bijya bija kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare rero icyo tubona ubu gikenewe nuko nabo nyene bigishwa kurusha biciye kubemesha kiyago hagati mu gihugu izo nyigisho nazo zizotangura mu ndwiza kugira ngo bishoboke baronke inkuru y'imvaho ntagire ubuteba kuja kwa muganga ugasanga ariko arivura atazi cagwaye uwo mushikiranganje kandi yijeje ko guhera mu ndwiza amavuriro yo hirya no hino mu ntara z'igihugu agiye guhabwa uburyo bwo gupima hamwe no kuvura umugera wa corona n'ubunyene mushikiranganje Tade Ndikumana ikindi naco twarabira hamwe cyari icyerekeye indwara ya coronavirus muzi yuko isanzwe ihari naco nyene nyicubahiro yakigarutse ko mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu rero dushaka yuko mu misiza tuvuge mu ndwiza dutangura kwegereza abene gihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura rero ivyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abene gihugu dushaka kubishira mu mavuriro y'akarere kuvuzi no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu ivyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe ubu rero twabonye yuko uburyo bwabonetse mu ndwitangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura bitagoranye ivyo rero nivyo twariko turavugana kandi turashima yuko byose byatoye inyishu twongera kandi twibutsa kuri iyi ndwara ya coronavirus yuko leta yarafashe ingingo hamwe zokurikizwa neza bikinga kurusha yari muganga Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida tukiraho nyene inama nkuru y'abagize amashengero rukristo mu Burundi sinebe mu mfunyapfunyo ifadikanije n'igisagara ca Bujumbura ihamagarira abarundi bose gushira ingufu hamwe mu kurwanya ikiza c'umugera wa corona kuko muri kino gihe abantu basigaye babifata minenerwe mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu abaserukira amashengero bari kumwe n'amashira hamwe ajejwe kunguruza abantu n'ibintu basaba leta guhimiriza abanyagihugu gukurikiza ibisabwa mu kurinda igwirirana ry'uwo mugera Reverend Pasteur Sylvestre Bizimana arongoye inama nkuru y'amashengero mu Burundi sinebe mu mfunyapfunya inama twatunganije uyu munsi ijanye no kwibutsa abantu kubahimiriza kugira ngo bashire mu ngiro ingingo zo kurwanya wa mugera virus corona kubera yuko tumaze iminsi tubona umenga abantu badendebukiwe babihevye bisigara bisanzwe abantu basubiye kongera kuramukanya abantu basubiye kongera guhoberana ntibagikaraba umengo umugera waraheze twagombye ko abajeje intwaro umukuru w'igisagara ca Bujumbura ba mustanteri chef de zone mwishira hamwe Otrako n'ubushikiranganje cane cane bw'amagara y'abantu ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ubushikiranganje bw'ubudandaji ko twese dushira ingufu hamwe tukabibutsa ko bakwiye guhimiriza abantu gushira mu ngiro ingingo zafashwe na leta biciye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida kugira ngo twese hamwe dushire ingufu hamwe tugwanye ico ciza abantu basubire gukaraba abantu bareke guhoberana mu mashengero tumaze imisi tubikora uyu munsi twagombye gutera kamo ubwo bushikiranganje butandukanye kugira ngo nabo nyene badufashe bagende mu bene gihugu umwe wese aharongoye basubire kwibutsa abantu ko bakwiye kwikingira mu gushira mu ngiro z'irya ngingo yari Reverend Pasteur Sylvestre Bizimana arongoye inama nkuru y'amashengero mu Burundi Sineb muri iyo nama kandi kandida Kazatsa avugira igisagara ca Bujumbura nawe nyene yahamagariye abajejwe kunguruza abantu n'abakorera mu masoko atandukanye gukangurira abantu gukurikiza amabwirizwa y'ukwikingira
ni igikorwa cyo kwamiza ko kuko burya guhindura ingendo si ibintu by'umunsi umwe hanyuma natwe ku rwego rw'intwaro duce tubandanya dusubira tuja kwibukiriza kugira abantu bagerageze kwikingira kino kiza uko ni kiza cirandagata n'ingoga kandi kikica n'ingoga mugabo bavuga yuko igihe umuntu ashoboye kucikingira agakurikiza izo ngingo ataco usanga umuntu ushaka ariko bisaba yuko duhozako ko ni igikorwa cyo guhozako kugira ngo abantu bashobore kumva ko izo ngingo bozikurikiza kugira ngo bashobore kwikiriza ni ibintu tumaze gukora ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwamara kuvuga yuko iki kiza gitanguye gushika hani wacu n'imbere yuko kinahashika batanguye kurondera ngene twocikingira mbere ya Bujumbura yacishiraho imodoka iyo modoka ica mu mabarabara yose igenda iratanga bwa butumwa bwo kubabwira yuko bo kwikingira bozitira bataronegwa nubwo mu nyuma byahavuye biboneka yuko ico kiza cyamaze gushika ngaha ariko kandi tugasha duhimbiriza n'abatwara amasoko bamwe twita abakomisera bakagirisha amanama amakomite y'isoko kugira ngo nayo abandanye ahimiriza abakorera muri ayo masoko kugira ngo babandanye bikingira bongere basabe n'ababagendera bose kwikingira rero nk'abo basanzwe binguruza abantu n'ibintu barabizi yuko ku bituro hoho ngira ngo muramaze kuhaca musanga barashizeho bijya bikoresho byo gukaraba n'amazi n'isabuni barabishizeho kandi tukabahimiriza nabo nyene yuko bagerageza bakaraba imbere yuko umuntu yinjira mu modoka akaba yaciye hahandi agakaraba akinjira mu modoka humura Burundi mu gisata c'ubutungane munyororo wo guherayo n'indishi yakababara ingana n'imiliyoni 18,687 n'amajana z'amafaranga y'amarundi nico gihano sentare nkuru ya Bubanza yaciriye kuri uyu wa gatanu umupolisi APC Charles Hakizimana yagirizwa kwica umuntu amusanze mu bunywero ku mutumba Gifugwe zone Musenyi komine Mpanda intara ya Bubanza iyo sentare yamwagirije kwica umuntu abishaka abavyeyi banyakwigendera Renovato Nduwayo n'abari baje kumviriza urwo rubanza bakaba bashimye iyo ngingo ya sentare ukugene yaciye urwo rubanza bagasaba ubutungane kwama butunganiriza ababwituye bose abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije amezi 7 n'iminsi 28 bapfungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare subiramwe imanza ya Ntahangwa zimaze kubaburanisha zabaciriye zose ugupfunga imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyoni umwe Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mpozenzi hamwe na Ejide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza makuru ajanye n'indwano zariko zihuza abajejwe umutekano n'umugwi witwaje ibigwanisho muri komine Musigati bagirizwa kugerageza kwifadikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ikinyamakuru iwacu bakorera kikaba gitegekanya kunguruza urubanza muri sentare Ntahinyuzwa basaba leta n'abagira neza kubagarukira ko kuko batagira ico bafungura naho bakika umusaya abo n'abanyagihugu bo ku mutumba Kibati zone Masango komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke bahuye n'ivyago vy'imvura muri Kigarama umwaka wa 2019 abanyagihugu bafise ubwoba ko umwanya wari wo wose bashobora kwandura indwara zifatira kw'isuku rike kuko aho begeranirijwe atamazi akwiye bafise idonido na Hashere Kagisi Abo banyagihugu bo ku mutumba Kibati bahuye n'ivyago vy'imvura muri Kigarama mu 2019 babanje gucumbikirwa mu mashure mu nyuma barahimurwa bubaka utuzu dushika 110 abaritwo bacumbikamwo uretse ko tuzu ari duto cyane nyinshi muri zo ntizigira ibisakazo kuko imfashanyo y'amabati yazanywe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yasakaye izitarenga 40 nk'uko umwe muri abo banyagihugu abitwiganira nakavuga sakashwe n'amabati 5 atarenga burete nta tumba kimwe kandi ukuvuga ko hari umusanga afite abana nk'indwi canke 10 kandi usanga abana bakuze rumva rero no kwihindukiza kw'abagabo kuranagorana cyane abene igihugu bariyungunganije bamwe abarodofashe barasakaza baraho muri byondo tugira aho dufika umusaya kungoza abandi batarasakarirwa uretse ayo mabati n'udukoresho two mu nzu abo banyagihugu bavuga ko atamfashanyo y'ibifungurwa barigera baronka amuzanire kuzinga ngo dufungure abene igihugu bayeho nabi namugira neza namba kuva mu kwezi kwa 12 kugeza uno munsi ari kiraturuka ko ndetse ko mugira neza twasukubasi
ivyo vyoba. Abo banyagihugu bafise ubwoba ko bashobora no kwandura indwara zifatira ku isuku rike bitumwe nuko atamazi akwiye baronka. Twatwiyemeje kugira mu santero wa komine Bukinanyana kugira ngo akwege amazi kuko ari hafi cyane ariko ikibazo ngo cyagorana tukavyerekeye amatiyo manatwe gatatu kibaga none ko dukoraniye hamwe ifite abantu bashika 570 narijya ariko haravugwa muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ikiza cya coronavirus kandi bakatubwiriza ko dukwiriye kwikingira kugira ngo turwanye dukoresha amazi meza gukara n'isabune none twe ko nta mazi dufite tukiza ntikizohava kidukurikirana cyane ugasanga cyadutwikije narijya twegereye hamwe turi benshi cyane. Kuri izo mpungenge z'abo banyagihugu twarondeye Jean Bosco Hategekimana mustanere wa komine Bukinanyana ariko ntiyashimye kugira icyo ashikirije. Arakoze na Hashere Kagisiye mu gisata c'impunzi Gapitorina Ciragiye wa mukenyezi wo mwikambi yanduta mu gihugu ca Tanzania mu makuru ya RPA twari twabashikirije ko akitswe n'amagara agiye kuvugwa uwo mukenyezi yaramaze umwaka urenga yaraboze itama y'ububamfu ku buryo atarakibasha no kugira utwatamira kuri uyu wa gatanu bamwungururije mu bitaro vy'Ibugando mu gisagara c'Imwanza aho nyene mu gihugu ca Tanzania tukiri mu yavuga mu vy'impunzi nyene hejo aho bukera makunga zohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi mu ikambi ya Nduta aho nyene mu gihugu ca Tanzania uwo munsi mukuru wahimbajwe kuri uyu wa gatanu kubera ko uwo munsi wa 20 ruheshi uhuriranye n'umunsi w'akaruhuko kubera kandi akaranda corona uwo munsi ntiwahimbajwe uko vyahora kuko hahora haba ibirori vyitabwa n'abantu benshi ikambi ya Nduta rero ni kambi impunzi zaboneyemwo amakuba menshi harimwo ukunyuruzwa hamwe no kwicwa tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu. Mwica cha kabiri cha kino kiganiro ni kigabane dukingire ibidukikije uno munsi twateguye kubayagira ku buhinga butandukanye bwokoreshwa mu kurima kugira ngo dukingire ibidukikije mu kurwanya inkukura na cane muri kino gihe mu bice bitandukanye vy'igihugu havugwa imyuzurira y'imvura idasiba kwiha inkumbi ni kigabane mwateguriwe kandi mushikirizwa na Hervé Niyuhire. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabahaye mwiriwe cuti na mwakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije ikiganiro mwama mukurikira kuri RPA ku misi yose ya gatanu. Mugihe amaze igihe havugwa imyuzurire n'inkukura vyonona ibitari bike mu Burundi hadasizwe inyuma n'abantu basiga ubuzima. Uyu munsi twashimye kubaganirira kukungene abanyagihugu bokwiba ko uko bashoboye mu gukingira isi n'isi ndimwa kugira izo manuka zigabanuke. Abatumire bakino kiganiro bakaza ahanini gushimikira ku buhinga bwo kurima kijambere kandi ku misozi. Ubuhinga bufasha gukomeza isi bukanayirinda gutakaza uburyohe bwayo ibiheza bigatuma mbere umwimbo wiyongera n'abarimyi akahatorera akoyoko. Abatumire bacu aza kuba ariwo twise Anatole niko yamuremye umuhinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi tukaba twamuhinduye amajwi ku mvo z'umutekano wiwe. Tuza kuba kandi turi kumwe na Iraduhaye Bukuru Paterne umunyamabanga nshingwabikorwa mw'ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire kazi. RP ni ijwi ryanje ryatwese. Ni ijwi ry'abanyagihugu. Imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina reka Josiane Muzaneza abanze ducire ku mayange kwimaze kononwa n'imyuzurire hamwe n'ibihomoka vy'imisozi. Imyuzurira y'amazi ni kimwe mu bintu bimaze guhitana ubuzima bw'abantu n'ibintu bitari bike mu gihugu c'u Burundi. Duhereye ku bantu, igipolisi kijejwe gukinga impanuka camenyesheje ko gushika hagati y'ukwezi kwa Kigarama mu mwaka wa 2019 abantu bagera kwijana na 16 aribo bari bamaze kumenyekana ko bitavye Imana biturutse ku myuzurira y'amazi.
muri bo hakaba harimwo abagera kuri 38 bahitanywe n'ibihomoke vy'umusozi waguye ku mazu y'abantu mu ntara ya Cibitoke ku mutumba wa Nyampundu kuwa gatanu Kigarama 2019. Hambavu y'abijana na 16 hari n'abandi barenga 10 bahitanywe n'amazi y'imvura yazananye mu mitumba ihanamiye igisagara ca Bujumbura. Iryo barajyaguye kuwa 21 Kigarama 2019 ku mutumba w'Interekwa uri muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa. Ico gihe abandi bantu bagera kuri 30 barahakomerekeye, abatamenyekanye igitigiri nabo barabugwa irengero. Uretse rero ko iyo myuzurire ibangamiye ubuzima bw'abantu, hari n'ibindi bitari bike bihononekarira. Aha twovuga nk'amabarabara, amazu y'abantu hamwe n'imirimo itari mike iheza igatwagwa n'inkukura. Akarorero ka hafi akaba ari ako mu ntara ya Gitega, aho abarimyi baho na cane cane abigitegwa c'umuceri bari mu kangaratete muri kino gihe kubera imvura nyinshi yaguye muri iyi mpeshi ataco yabasigiye. Arakoze Josiane Muzaneza. Abambere rero babwirizwa gushiramwe inguvu mu gukingira abanyagihugu ni leta. Ariko nkuko abatumire bacu babihuriza ko iyo leta isa naho byahitaye kuba amazi kuko n'imigambi myiza yari yatanguje mu ntumbero yo kugwanya inkukura itayibandanije ndetse ikaba atari ubumenyi bukuye abarimyi baronkejwe. Ariko naho biruko iraduhaye bukuru paterne ari mu ishirahamwe ry'abagenzi bibidukikije ahamagarira abanyagihugu kwijukira ubuhinga bwo kurima kijambere ku misozi ihanamye ico bita culture en terrasse hamwe no guca imikobeko. Agira ko mbere anasigura n'ingene ubwo buhinga bushirwa mu ngiro. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakoresha ibyo twita imiserege mu gukinga inkukura iyo barimye ku misozi itemba canke ihanamye kugira ngo bakingire ibiterwa bateye kuri iyo misozi. Kugira abaci iyo miserege baragaburiye uwo musozi mu materase bashaka ariyo mabundi, hagati y'ibundi n'irindi baca bimba uyo muserege, hama ku nkombe z'uwo muserege hari ivu riba ryavuye muri uwo muserege baca batera ivyatsi canke ibiti. Mu Burundi akenshi bakunda gutera ivyatsi vyitwa tripsacum, ikibingo canke setaria n'ibindi, navyo bakabitera kuri metero ingana n'ubusa n'ibice 40 uvuye ku nkombe y'umuserege. Mu gihe nabo bateye ibiti nk'igiti c'igereveriyo canke isederi canke kariyandra, hagati y'igiti n'ikindi basiga imetero 6. Muraje kumva ko mu gutunganya aya materase batera ku misozi ibiti be n'ivyatsi. Mbega none birashobora ko umuntu yohatera ibiti ivyo byose canke ivyatsi? Aho umuhinga mu bijanye n'uburimyi twise Anatole niko yamuremye aratubwira ubwoko bw'ibiti bukoreshwa muri bene ubwo burimyi. Ubwoko bw'ibiti canke ivyatsi biterwa ku materasi harimo mu vyatsi harimo ico bita urubingobingo, tripsacum, igikaju, ariyo canasucre, hamwe n'ibindi vyatsi bivana n'indimo bashobora kugaburira ibitungwa. Mu biti naho umuntu arashobora kuvuga ibiti twita ibiti bibana n'indimo harimwo icyo ibiti twita igereveriyo, kariyandra, resina, ibiti nk'ikawa, ibitoki navyo nyene birakingira isi. Ibiti byose bibana n'indimo biratuma umuntu ashobora kwitera kuri izo terase ziwe, birakingira isi. Ubwo buhinga rero nk'uko bivugwa na Iraduhaye bukuru paterne ngo burafasha cyane mu gukingira isi bene isi ndimwa, gutyo isi ndimwa ikagumana kanovera kayo. Uyasanzwe ari umunyababanga mukuru w'ishirahamwe ry'abagenzi bibidukikije amenyesha kandi ko n'abanyagihugu bahatorera koyoko kuko baheza bakavyikenuza. Ubwo buhinga rero burafise akamaro kanini haba ku bidukikije canke ku barimyi n'aborozi, na cyane cyane ko tuzi ko mu Burundi benshi bakora uburimyi n'ubworozi, kuko inyuma y'imyaka 4 ubwo buhinga butanguye ugutakara kw'ivyunyunyu vy'isi kubera inkukura byaragabanutse, ukubika kw'amazi mw'isi igihe kinini kwariyongereye bigatuma isi imera kuruta, na cyane cyane umwimbu ukiyongera kuruta. Uretse umwimbu w'ibiterwa barimye kuri
iyo misozi bimbura na vya vyatsi twavuga nka Tripsacum, Setaria, ikibingo n'ibindi barabigaburira inka, impene, intama, eka ndetse na vya biti navyo bakabicamwo amakara bagacana, ibindi bakabibazamwo imbaho bakubakamwo amazu n'ibindi. Gukoresha rero ubwo buhinga bwa kijambere ngo biranatuma umwimbu wiyongera nk'uko bibandanya bivugwa na Anatole niko yamuremye yanonosoye ibijanye n'indimo. Akunguko umurimyi abikuramwo ni kanini cane. Ubwa mbere nuko isi ndimwa igasubira gutwarwa, ubwa kabiri ivyunyunyu vy'isi bigaburira ibiterwa ntibisubira gutwarwa. Sinzi yuko muhora muraba y'imvura iguye Bujumbura usanga amazi ava mu misozi yaje hama kandi akaza umengo n'amazi yuzuye icombo. Bijya rero aba ari uburyohe bw'isi, amazi yakuye ku misozi hanamiye Bujumbura ikayikurura ikayitwara ikayisuka mu Tanganyika. Ubwo murumva yuko isi ndimwa igizwe n'isi yoroshe kandi iryoshe iba yatwawe hagasigara isi y'urubuye. Aho rero nuvuga ko ubukondi kanini ku murimyi kuko isi yiwe ntisubira gutwarwa, ivyunyunyu vyiwe ntibisubira gutwarwa, aca arima yimbura. Uwo munyagihugu yahora abura hari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya. Uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka. Aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Ubuhinga bwo kurima ku materase bwatangujwe na leta mu mwaka wa 2009 ariko ikaba itawubandanije kubera ko basanze bitwara amafaranga menshi, aho nk'uko bivugwa na Paterne Bukuru Iraduhaye byatwaye uburyo bungana n'ibihumbi 4 by'amadolari y'abanyamerika mu ntara imwe gusa byari byatanguriyeko. Ariko naho bigoye uyasanzwe ari mu bagenzi b'ibidukikije yibutsa leta ko akagumye bagumako akayisaba ahubwo kugwiza imirima y'akarorero henshi hashoboka kugira abanyagihugu bayifatire ko akarorero. Dusaba leta y'u Burundi kubandanya gukoresha ubwo buhinga. Leta nayo y'u Burundi kandi igashira umurima w'akarorero mu ntara zose kugira abanyagihugu barabireko. Tukongera tugasaba dushimitse leta nyene gufasha abanyagihugu batabishoboye mu kubereka ukungene bakoresha ubwo buhinga, na cyane cyane ko tuzi ko ubwo buhinga busaba abakozi benshi n'amafaranga menshi yo kugura ifumbire ya kijambere. Tugasaba abanyagihugu nabo guhurumbira uwo mugambi wa leta mu ntumbero yo kugwiza no mu gukinga inkukura ku misozi hanamye. Uyundi yagize impanuro atanga ni Anatole niko yamuremye. Uyo yanonosoye ibijanye n'indimo asaba abarimyi kwibako bakagerageza gukingira isi n'indimo zabo uko bashoboye kuko akimuhana kazi imvura ihise. Impanuro noha abajejwe uburimyi mu Burundi nuko mu migambi y'umwaka uyu turimo canke uwuza bofata mu minwe ikibazo co gukingira isi yacu Burundi kuko sagaseseshoromori byarabonetse yuko mu Burundi isi isigaye itwarwa cane. Umuntu aravye muri iyi mvura iheruka kugwa muri iyi mpeshi yari nyinshi no mu Gatasi, bo rero ngo bofata ico kibazo mu mwaka ifata nyamukuru priorite numero 1 kugira ngo ushobore gukingira iyo si. Ku barimyi naho nubabwira nti murazi ko akimuhana kaza imvura ihise, nimutangure namwe barimyi gukingira isi yanyu, muyikingire mukoresheje mu guca imikobeko, mukoresheje mu gutera ivyatsi be n'ibiki bibana n'indimo mu mirima yanyu, mu bikikunze mubikingire mu kurindira yuko hogira ico abajejwe intwaro bakoze cyangwa abajejwe uburimyi bakoze. Mwimbe ibinogo binini bituma bivyegeranya amazi aho ubona amazi aca aje n'imvu, mwimbe mukingire isi yanyu. Mufise ikibazo ku mutumba canke muri komine yanyu hose hariho abafundi b'indimo kandi baravyize barabibigishije babafasha guca iyo mikobeko
bakongera bakabafasha no kuronka ivyo biti bibana n'indimo. No kuri izo mpanuro duce rusozera ko ikiganiro dukingira ibidukikije cuno munsi ikiganiro cagarutse ahanini ku vyokorwa kugira kingigwe isi ndimwa hamwe n'ibidukikije. Reka nshimire iraduhaye bukuru paterne yadufashije gusigurira abanyagihugu uko bovyifatamwo kugira bambike imisozi mu ntumbero yo gukinga inkukura. Sinoreka gushimira na Anatole niko yamuremye umuhinga mu bijanye n'indimo twahinduye ijwi n'izina kumvo z'umutekano wiwe. Hire nabashikirije kino kiganiro nkaba ndabikibanuye ndayifuriza kururanirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu. Arakoze Hervé Yuhire ku kigabane dukingire ibidukikije ahejeje kudushikiriza nshimira namwe bwe mwese mwariko murakurikira ikiganiro ho muri Burundi ca RPA. Ano makuru yo kuri no munsi wa gatanu igenekezi ya 19 ruheshi umwaka wa 2020 ni hano duciye tuyasozerera. Nkengurukire kandi bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije kuyatororokanya ntibagiye Rusiya Kabera afadikanije na MS7 Ningeko bari bayahagarariye mu buhinga bw'ivyuma. Emmanuel Ningeko mwari kumwe kuri micro ndabasezeye ndabipfuriza amahoro atangwa n'uhoraho aho hose muherereye. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.